kuva ku munsi w'ejo hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo y'indwi kwezi kwa ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2026 gushika kuri no munsi igenekerezo y'umunani ukwezi kwa ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo benshi mu bakozi b'Imana cyane cyane mu masengero y'abaporoti muri Ecclesia Katolika ndetse no mu Badventiste bagiye baragaruka cyane cyane ku vyavuzwe ku munsi wa gatanu aho vyavugwaga yuko ngo hari abantu bavuye mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo baramukanije n'umugabo bacamwe bigihimba cirondoka ciwe. Ivyo rero vyatumye bamwe mu bakozi b'Imana cyane cyane abapastori ndetse n'abapatiri hamwe n'abashehe mu idini ya Islam begura ibitabo vyeranda vyabo harimo nka Quran, harimo Bibiliya ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye kugira ngo basigurire abigishwa babo ivyo bisigura ndetse kandi banabandanye babaturisha. Sivyo gusa kandi kuko ari abapastori batandukanye bazwi ngaha mu gihugu cy'Urundi nabo babigarutse ko kuri no munsi w'Imana nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru nako kandi no mu nzego z'igipolisi ari byo batangaje navyo tuza kugaruka ko niteka n'umunezero ntangere byo kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru na makuru tuza kugaruka cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike kandi none hakaza kuba ari amakuru tuza kuvuga no ku bindi vyinshi bitandukanye harimo nk'igisata c'intwari bereye ndetse n'igisata c'imigendanire n'ayandi makungu. Ni mu gihe ku munsi wa gatanu igenekerezo ya gatandatu ntwara nte uyu mwaka w'ibihumbi 2026 aribwo mu gisagara ca Bujumbura hakwiragiye inkuru zivuga yuko haravuga ko bibwibitsina n'abaturuka mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu gipoli imbere ko tubandanya ku vyavuzwe n'abakozi b'Imana reka tubanze tubabwire ko mu gipolisi bavuze ko abibwibitsina bose ngo barabifise ngo uzafatwa ariko arakwiragiza ivyo bihuha azobihanirwa. Ku munsi wa gatanu twaragaragaje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Petero Nkurikiye nawe atubwira ko twovugisha umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Nabo rero mu gipolisi cy'u Burundi barabeshuza amakuru avuga ko hari abibwi ibihimba vy'umubiri bagira ko kandi banagabisha ko umuntu azofatwa ariko aravuga ibijanye no kwiba canke kunyuruza ibihimba vy'umubiri w'umuntu azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Inyamiramabi nizo mwihanganira na gato. Ivyo vyashikirijwe na Colonel de Police Desire Nduwimana avugira igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku insamirizi Radio Nderagakura ku munsi w'ejo uheze. Ngo navugira igipolisi kandi yagabishije abantu bambara ibikwashungo bariko barikingira kuzo bifatanwa nawe ngo azopfungwa kuko atatane n'inkozi y'ikibi zishaka kugumura bene gihugu. Yamenyesheje kandi ko abantu 30 bavuga ko bibwi ibitsina bafashwe, abantu 6 bariko bafata amasanamu nabo nyene bafashwe, hafatwa kandi umwe yariko adandaza ibikwashu, babiri bitambitse imbere y'inyamiramabi hamwe n'icenda bagirizwa kuba baragize uruhara mu kunyuruza ibihimba vy'umubiri. Nduwimana akavuga ko bano bose bashikirijwe parike ya Mukaza kugira ngo bakorerwe amadosiye abazokwagirwa n'icango bazohanwa hisunzwe ingingo y'amajana 194 y'igitabo mpanavyaha. Iyi ngingo ikabivuga ko gukwiragiza ibihuha bihungabanya umutekano w'abene gihugu bihanwa. Yasozere kandi avuga ko abavuga ko basanze ibimba vy'umubiri vyagiye bose babifise. Ivyo bikavuga ngo ni kinyoma kitagira ifatiro. Kuri no munsi rero benshi ibe bakaba bagiye barabihuza n'ikibazo c'amangetengete cama kivugwa umunsi ku munsi kuri no mugabane wa Afrika ndetse no mu gihugu cy'u Burundi muri rusangi. Abakozi b'Imana rero nabo bagiye barabigaruka ko kuko nka Pastor Isidore Mbayahaga nawe yagize ico bivuga ko kuri no munsi w'Imana ndetse n'abandi bakozi b'Imana batandukanye kuko ku munsi w'ejo naho mwishengero y'Abadventiste ngaha mu gihugu cy'u Burundi vyagarutswe ko cyane cyane na pastori bakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyo no hino mu mihinga itandukanye y'igihugu ivyo benshi bafashe ko yari amangetengete vyagarutswe ko n'abakozi b'Imana batandukanye nkuko twagiye turabivuga ko kuko mu vyigishwa vy'uno munsi mu vyo bagarutse ko bagarutse ku burinzi bw'isumba vyose Imana yo mwijuru buhambaye kandi nanone bakagaruka ku vyo abizera bagomba kwishimikiza ko bagomba kwishimikiza Imana yo mwijuru kuko ariyo yonyene itanga uburinzi bwayo buhambaye ku bana bayo.
nk'uko bigaruka ko reka dutangurire ku vyavuzwe namwe batandukanye. Utiyari igihuha kimaze imisi mu Burundi ngo hari abantu bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baramukije umugabo bacamwe ibigimba cirondoka ciwe. Vyatanguye bihanwa buke buke, abasore benshi batangura kugura ibikwashu ngo wiboheye ko igikwashu ku kuboko canke ku kuguru ntibikunda ko bakwiba ubugabo. Uko imisi ihera niko ico gihuha catera gifata umurindi munini. Nimugiye ku munsi wa gatanu vyagezaho kaminuza yigenga Université Sport d'Afrique isohora itangazo rivuga ko abanyeshuri bazosubira kuboneka biboheye ko ibikwasho bazoca bahanwa. Uburongozi bw'iyo kaminuza bukemeza ko ico ari igihuha kitagira ishingiro. Uyu ni mugiye ku munsi w'ejo ibintu vyageze ku rwego ruteye ubwoba kuko kuva mu gatondo mu magroupe WhatsApp hariko hanwa amavideo n'amafoto yabavuga ko bibwa ubugabo bwabo. Hakaba hayongeye ko kandi nabigeme bavuga ko bibwa amabere. Mu bibanza bimwe vy'igisagara ca Bujumbura hari abantu bafashwe barahakwa kwicwa bagirizwa ko aribo bariko bari ibi bihimba vyirondoka. Igipolisi cahageze kirafata bavuga ko biba ubugabo be nabemeza ko babwibwe. Ni mugihe mu gatondo hari uwari ku isoko ya Jabe yagize ati mwaramutse neza ku isoko ya Jabe habereye ibintu biteye ubwoba. Habonetse umuntu yaje akora kuri sexe y'umusore hita igenda. Je nasanze hari abantu benshi bamwe baraba uwibwa ivyiwe, abandi bafata mama wiwe kuko yari kararira cyane, abandi biruka kuri uwo yabikoze bamukubita, ariko abapolisi bari bahashitse mu dutohoreze ivyayo makuru. Uyu ndiwe yagize ati ubuhoho ivyadutse Bujumbura ntibidusiga. Hari abantu bamaze iminsi bafatwa bakoresha mangetengete. Uyu munsi hafashwe babiri niboneye n'amaso yanje. Abo bantu yagukoze ko igitsina gica kigenda. Umwe yafatiwe mu isoko mu Jabe agitwaye aramukije umuhungu aba kwibarabara rya kane mu Bwiza, akaba yarafashwe apfungiwe mu Bwiza kuri zone. Ubundi yafatiwe kuri Kotebu amaze kubikorera babiri, akaba apfungiwe muri zone Ngagara kubwo bane bwinshi mu banyagihugu. Radio Isanganiro nayo yavuze ko hari abandi babiri bafatiwe mu Buyenzi, nabo nyene bagirizwa ko bivye ibihimba vyirondoka vy'abagabo. Ni mu gihe amakuru haravuga ko urudandazo rw'ibikwashu ari rwo rwahatomboreye. Igikwashu kimwe cyari kigeze ku mafaranga 5,000 ndetse n'ibihumbi 10. Abasore n'abagabo bariko barabigura ku bwinshi ngo nivyo vyabakingira kwibwa ibisina vyabo. Hari abo usanga bambaye igikwashu kimwe n'abandi usanga biboheye ko nka 4 canke 5. Nkuko amakuru abivuga ngo kino gihuha cari igihuha gikomeye cyane. Ubu cyaherekezwa kandi n'amafoto y'abavuga ko bibwa ubugabo bwabo. Uravye amafoto ukabona ko bagabo ibihimba vyabo bakibifise ariko bikaboneka ari byo cyane, ibisanzwe bizwi nka micropeni mu Gifaransa. Mu gihe atafoto yerekana ko abantu baba bahora bameze imbere yuko bavuga ko bibwa ubugabo bwabo, ngo vyari bigoye kumenya icabaye icarico. Abafatwa nabo ngo bivye nta numwe bavuga ko yafatanywe ibihimba vyoba vyaribwe, ahubwo ni nkuko ngatanumwe avuga ko bamenye uko ubwo busuma buhagarikwa n'ibikwashu. Ibi vyaje ari bihuha bitebwa kandi vyashobora gukora ibara. Ubu hagize ukwagezwa kuri umusuma ibihimba vyirondoka ngo ushobora guca wicwa n'isinzi ry'abantu atanumwe akoze amatohoza vy'ukuri. Ngo rero vyari bihambaye ko n'abatwara igihugu bava mu gacerere bagatanga umuco kuri ibi bintu vyari bimaze igihe biriko birakorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakavuga ko vyariko birakogwa n'abamuka mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mugihe kandi andi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya. Reka tuyabananire mu gisata c'indero. Mu Rumonge abana 2,207 barahevye amashuri atangura urudandazwa rw'abantu. Kuva umwaka w'ishure w'2025-2026 utanguye, komine Rumonge mu ntara ya Burunga umanuko bw'igihugu hari ikibazo gikomeye cy'abana bariko bataha ishure. Abigeme n'abahungu bashika 2,207 baba bamaze kuva ku ntebe z'ishure baja kurondera akazi mu mahanga, cyane mu gihugu ca Tanzania. Abajejwe indero bakavuga ko hashobora kuba hari urubuga rw'abantu bakora urudandazwa rw'abantu rukizizira cyane imiryango itishoboye. Utabaza numwe mu barongo ishure muri komine Rumonge yavuganye n'ikimenyesha makuru candika SOS Medias Burundi, ariko atashatse ko amazina yiwe amenyekana. Akavuga ko abana bashika 2,207 bamaze guta amashure kuva umwaka w'ishure w'2025-2026 utanguye. Aba bana bahiba ishure bizeye ko ejo hazoba heza kuruta uyu munsi.
niko iyo ndongozi mu gisata c'indero ivuga, igatomora ko ari ikibazo gikomeye mu mashure yo muri ako karere. Ububeshi mu vyo bemererwa n'umutego wateguwe neza. Kubw'iryo soko hari abantu bataramenyekana baca mu makaritsiye no ku mitumba yo mu Rumonge bahenda abanyeshure cyane cyane bava mu mihingo ikenye kugira bahebe ishure, babwira ko bazobaronkera akazi gahemba neza muri Tanzania canke muri Mozambique, bakabwira ko amafaranga y'urugendo azotangwa kandi ko bazobashikana iyo baja. Ariko inyuma y'ayo majambo meza hinyegeje ubusuma busa n'urudandazwa rw'abantu, icaha gikomeye gihanwa n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Abarondera abo bana ngo babarondera bwa mbere na mbere imiryango ibayeho nabi. Kubera ingorane z'ubutunzi zikomeye, hari imiryango yemera ko abana babo bagwa mu mosha mabi yo kuja hanze y'igihugu bibaza ko ari inzira nyayo yo guhunga ubukene. Ngariko ingorane zirashobora kuba nyinshi cyane: gukoreshwa nabi mu kazi, ibikorwa vy'inguvu, ubuzima bubi canke mbere no kubugwa irengero kw'abo bana bagenda hadakurikijwe amategeko. Uwo arongoye ishure agasaba igipolisi cyo mu Rumonge gukora vyuta kugira ngo kimenye abo bantu bakekwa kandi kibahagarike. Uti n'urudandazwa rw'abantu rwinyegeje inyuma y'amajambo meza, ntitwoshobora kuguma mu gacerere mu gihe abanyeshuri bacu bariko barazimangana, niko yabishimangiye. Uretse igitigiri kinini c'abana bamaze guta amashure, iki kibazo kivyura ikindi kibazo gikomeye: kazoza nakaye kurwaruka ruta amashure rutarayaheza. Ikibazo ntikiri mu Rumonge honyene, mu Burundi bwose harimwo akarere ka Bujumbura ahari umugwa mukuru w'ubutunzi. Ibitigiri vy'abanyeshure baheba ishure bigeze ku rugero ruteye amakenga, kenshi imbere bakaba amajana ku mwaka, bikagira ingaruka cane ro ku mashure shingiro kuko ngimvo cyane cyane ari ubukene bukabije, kurondera ubuzi, inzara n'inda z'indaro. Hamwe ratagikozwe vyihuta ngo igihugu gishobora gutakaza urunganwe rwose rw'urwaruka, bikazotuma utwigoro leta ishira mu gisata c'indero no gukingira abana taco dushikako. Reka tubananize kubiriko biravugwa mu gisata kandi none kirabana n'amakuru avugwa mu makambi y'impunzi. Impunzi zirenga 2022 ntizigiraho zikika umusaya. Ikibazo cy'uburaro kiguma gikomera muri Musenyi. Ikambi ya Musenyi iri muri komine ya Musongati mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu, ubirimwe impunzi zirenga 2022. Iki kibanza cari cyateguwe mu mwaka w'2024 kwakira abantu 10,000 gusa, ariko umwaka umwe nyuma yo kwinjira ku bwinshi kw'impunzi muri ruhuhu mu mwaka weze w'2025 uraro bwarasubiye inyuma cyane, bigatuma imiryango ija mu bukene bwinshi no mu ngorane zikomeye. Muri ico kibanza impunzi ziba mu mazu y'ubwoko butatu butandukanye. Abambere bashitse mu mwaka w'2024 baba mu mazu yubakishijwe ibikoresho bikomeye kandi asa n'ayakomeye, ariko abashitse mu mwaka w'2025 baba mu mahema agabuwemwo utwumba duto duto dutandukanywa n'igitambara gishaje. Abandi bakaba baba mu bizu vy'amanama binini. Naho ubuzima butandukana bivanye n'ubwoko bwaho baba, ingorane zirasangiwe: ubushuye bwinshi, umutekano muke, ubusuma bw'ijoro no gusiduka kw'amazu nivyo bigize ubuzima bwa misi yose ku miryango myinshi. Amangari rusangi mu bibanza nyubakwa z'uburaro ziteye ingorane cyane. Haramwe yakira abantu barenga 100 mu kibanza kimwe atagutandukana bihagije. Umwe mu mpunzi iba mwihangare nimero 57 atashimye kwivuga arashinga intahati: tubayeho turundarundanye atabanga dufise ko vy'umubiri. Imiryango ijyama yegeranye cyane, rimwe na rimwe igatandukanywa n'igitambara gusa. Ku murango haba hashushe cyane, mwijoro naho nyene umuyaga nturengana neza. Abana baragwara kenshi, biragora rero kuruhuka canke mbere kuganira n'umuryango. Ubu maze amezi 10 mba hano, kandi umunsi ku wundi birushiriza kugora ko vyihanganira. Turatinya n'ubusuma kuko umuntu wese arashobora kwinjira no gusohoka uko ashatse. Ukwegerana cyane ntikuzana imishamirano hagati y'abari muri aya makambi gusa, ariko bituma umutekano n'amagara y'abantu navyo bibangamirwa. Uko amahema ameze ngo birateye impungenge ikomeye kubera umwanya n'ihindagurika ry'ibihe. Amahema menshi yaraheze. Mu gihe c'imvura amazi arinjira agatosa ibipfungurwa n'ibikoresho bitandukanye. Ngo Waso, nyina w'abana 4, avuga ko izo nyubakwa zidakomeye. Utamahema yacu yaramaze gusaza, imvura iguye amazi yinjira hose. Akenshi turara duhagaze kugira dukingira abana bacu n'ivyacu. Amahema amwe yaratabutse akaba afatishijwe utugozi gusa. Umuyaga mukeya uje ayo mahema arashobora gusenyuka. Tubaye mu bwoba buri munsi.
hari amahema kandi afatishijwe n'imigozi idakomeye, ivyo bigashira mu ngorane abayabamwo cane cane abana n'abakuze. Kuri ico kibazo c'impunzi ziratabaza HCR n'abandi bagira neza kugira barabe ukuntu hubakwa amazu akomeye kandi aramba, kubera ko ibitigiri vy'abahaba birengeye inshuro zibiri ubushobozi bwari bwateguwe. Iyo site ya Musenyi rimwe ingorane zikomeye zijanye n'inyubako. Hatabaye rero gutabara vyihuta, uburyo bwo kubaho burashobora gusubira inyuma kurusha ivyaho bigahuka, kuko impunzi ibihumbi n'ibihumbi zisanzwe zibangamiye n'ubuzima bwo mu buhungiro. Aba muri iyo site ya Musenyi baje mu buseruko bava mu buseruko bwa Kongo, bakaba barahunze intambara zimaze imyaka irenga 30 zibonekeza muri ako karere kuzuyemwo ubutare. Ngo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho barose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byoba mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye babiriko biravugwa. Nimugiye kandi kuri no munsi genekerezo y'umunani ari umunsi wo guhimbaza uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, Journée internationale des droits des femmes. Benshi rero kuri no munsi genekerezo y'umunani ntwarante abantu barawihenda ko bakawita umunsi mukuru w'abakenyezi. Hari namwe bazi ko ari umunsi wo kwambara igitenge gishasha no gusohoka maze abakenyezi bakinezera. Hari n'abawufata nk'umunsi w'abakundana. Nigeze kumva avuga ngo Saint Valentin yagenewe abakiri bato, ngo uyu munsi w'igenekerezo y'umunani ntwarante nayo ni abakenyezi bubatse. Ni vyinshi tuza kugaruka ko cyane cyane bivuga kuri uno munsi, ndetse turaza no kwishimikiza kandi n'amajambo ari mu bitabu vyeranda nka Bibiliya. Numpuza TV rero Imana iba hezagire.